Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Hama uyu munsi tugiye kurabira hamwe ubwoko indwi bw'abagore woshobora kwirinda mu buzima bwawe. Hari abantu benshi bashobora kuja mu rukundo ugasanga urukundo rwabo rumeze neza, ugasanga ibintu byose biri ku murongo. Ariko hakaba hariho n'abandi benshi bashobora kuja mu rukundo ugasanga imitima yabo ihora ibabazwa, ugasanga urukundo bagiyemwo bahora baguma bicuza. Mbere ugasanga binabaviriyemwo nuko iterambere ryabo ritoshobora gutera imbere. Rero uyu munsi naguteguriye ubwoko indwi bw'abagore mu gihe uzoshobora kuba ubumenye nuko utazosubira gusinzikarizwa umutima wawe, ahubwo uzoja mu rukundo rumeze neza, urukundo ruzotuma ugira iterambere. Rero ico nogusaba nuko wokumviriza iyi video ukava ku mugore wawe mbere gushika ku mugore w'indwi, ukavyumviriza kuko navyo vyoshobora kugufasha mu iterambere ryawe. Ico nogusaba namba uri mushasha ariho ubugishika kuri urubuga rwacu rwawe kuri ku mafaranga nuko ukora sabone ngaha kugira ngo imisi yose twaploadinze video uzoze uba uwa mbere mu kuronka notification. Hama umugore wa mbere woshobora kwirinda n'umugore adahaga. Mu gihe uzoba uri umugabo ukaba ukundanye n'umugore akaba ni wa mugore ukorera ibintu byose ukitanga n'imbaraga zawe zose, ariko wa mugore ugasanga ntashobora kugushimira, ahubwo ugasanga ibintu byose ukora aguca amazi. Ico nokubwira nuko uwo mugore atari uwawe. Ico nokubwira nuko uwo mugore wahushije, kandi ico nokubarira nuko uwo mugore ataterambere uzopfa umushikanyeko, kuko umugabo uko ameze n'umuntu ashobora gukora ibintu byose ashoboye kugira ngo ashimishe umuryango wiwe. Umugabo n'umuntu ashobora gukora akitanga n'imbaraga ziwe zose kugira ngo ashimishe umugore. None mbese namba ubona ibintu byose ukora witanga n'ingufu zawe zose, ariko ukabona uwo mugore wawe ntashobora kugushimira, mbega iherezo ubona ari iryahe? Ico nokubwira nuko worekana n'uwo mugore ukirondera undi mugore, kuko abagore bashima, abagore bafise imitima myiza barahari. Ico nokubwira rero nuko worekana n'uwo. Hama umugore nawe wa kabiri woshobora kwirinda mu buzima bwawe n'umugore w'amahane. Umugore w'amahane ni wa mugore uzoshobora kubwira ikintu ugasanga ahubwo ibyo umubwiye ntabyumva, ugasanga ibyo umubwiye ntashobora kukumvira, ugasanga ni wa mugore namba yakoze nk'ikosa ugize ngo urimubwira, ahubwo ugaca usanga wa mugore aciye aduka aciye akurenza urwamo, ahubwo ukaza kwisanga niwe wagiye kumusaba imbabazi kandi ariwe yarakwiye kugusaba imbabazi. Rero bene aba bantu kenshi iyo muri kumwe mu rukundo birangira iterambere ryawe risenyutse. Ico nogusaba rero nuko wogerageza kuraba nyamba ubona ufise umugore wafise ikimenyetso nk'iki ukamureka ukigendera. Nico nokubwira, numva arico noguhanura. Canke namba wowe uri nk'umusore ugiye kuja nko mu rukundo, nuko imbere yuko uja mu rukundo n'umuntu wobanza ukamutestinga, ukabanza ugakoresha amajeste ukaraba yuko uwo muntu vy'ukuri yuko yozoshobora kukwihanganira, kuko vyogufasha cane. Kuko niba abakera nibo bavuze ngo uza guhusha itunga husha umugore. Rero mu gihe uzoba washatse nabi ugashaka umugore mudashobora kuba muhuza, sindakubesha iterambere ryawe rizoba risenyutse, nta naho uzova nta naho uzokwigeza. Rero imbere yuko muja mu rukundo nuko mwobanza mukamenya ubu bwoko indwi bw'abagore. Mu gihe uzoba ugiye mu rukundo uzi ubu bwoko indwi bw'abagore bizogufasha cane kugira ngo ushobore guhitamwo umugore mushobora kubakana. Hama umugore nawe wa gatatu woshobora kwirinda n'umugore atakubaha. Uyu ni wa mugore uzoshobora kubwira ikintu ahubwo akaba ashaka yuko ivyo yokubwira yuko ari vyo wokora. Nyamba umubwiye akora iki agaca ashaka kubwira iki. Uyu ni wa mugore uzosanga wifitiye nka projet ushaka kumubwira, ariko mugabo wewe agaca ashaka kuguhindurira ibitekerezo. Mbese uwo mugore namba mukundanye, namba ufise umugore ameze nk'uku, ikintu cyose uzopanga cyose agupanguza adashaka yuko wopanga, iherezo ryoba ari iryahe? Hajya mu bisanzwe umugabo niwe aba akwiye kuba mutwe w'urugo, niwe aba akwiye gupanga buri kimwe cyose. Hama umugore muri bya bintu bamugabo yapanze akaza amera nk'usozera ko, apana yuko umugabo yopanga ikintu ngo umugore nawe ngo aca apangura. Ico nogusaba rero nyamba ubona ufise umugore ameze nk'uko, canke nyamba ubona uri kugeguresha umugore ameze nk'uko, ico nogusaba nuko uwo mureka ukigira undi mugore.
ubwoko nabwo bwa kane w'umugore ushobora kurinda mu buzima bwawe n'umugore w'ikinyoma. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora kuza kuresha umukobwa, asanga wa mukobwa ugiye kuresha ugasanga ibintu byose yakubwiye byose yarakubeshe, ugasanga ikintu cyose umubajije cyose n'umubeshe. Ico no gusaba rero, namba ubona ukundanye n'umukobwa ukabona n'umuntu ahora akubesha, ahora akubwira ibintu akubesha, ico no gusaba nuko werekana no, kuko nta kuntu na kumwe woshobora gutera imbere uri kumwe n'umuntu abesha, nta kuntu na kumwe wotera imbere uri kumwe n'umuntu atavugisha ukuri, kuko amafaranga yoyo ubwayo akunda ukuri, amafaranga ntakunda ikinyoma. Rero niba ushaka kubaho neza, uwo mugore w'ibinyoma nuko uwo muca kure ukirukanga. Hama ikintu naco ca gatanu, umugore nawe wa gatanu washobora kwirinda mu rukundo rwawe, ni wa mugore akunda amafaranga gusa. Mu gihe muzoba muri kumwe n'umugore akunda amafaranga, ugasanga ni wa mugore ashobora kukuvugisha ariko ufise amafaranga, ugasanga ni wa mugore ashobora kukuvugisha ariko abona afise ikibazo, ugasanga ni wa mugore mu gihe azoba adafise ikibazo adashobora kukuvugisha. Rimwe na rimwe bene uwo mugore iyo mugiye mu rukundo birangira nabi. Rero ico nokubwira, namba ubona ufise umugore ameze nk'uko akwitura ariko afise ikibazo, ico nokubwira nuko wo mureka. Mbe uriteguye yuko uzokwama wamuhaye amafaranga? Mbe uriteguye yuko uzokwama warose amafaranga azoza agusaba buri gihe cose? Rero ico nogusaba nuko ukwifatira ingingo, ugafata ingingo ukabivamo ukamureka, kuko abakobwa barahari kandi beza kandi benshi kandi bafise imitima myiza, kandi atari abakobwa bakunda umuntu ngo bamukundira amaronko. Rero nuko woraba ukiyumvira hama ukifatira ingingo, kuko nibyo byo bikubera byiza. Umugore nawe wa gatandatu ushobora kwirinda mu buzima bwawe, ni wa mugore agucisha bugufi, akaba ari wa mugore ashaka yuko wokwama ufukamye munsi y'ibirenge vyiwe, akaba ari wa mugore adashaka yuko wobona bamugiye hejuru, yobona uri munsi ziwe. Mu by'ukuri bene uwo mugore usanga mu gihe muba muri kumwe nta terambere woshobora kuronka, kandi usanga n'umutima wawe uhora ubabaye. Mbe ndakubaza, uriteguye yuko uzokwama ubabaye igihe cawe cose umutima? Uriteguye yuko uzovyihanganira uwo mugore yuko uzokwama uri munsi y'ibirenge vyiwe? Bene abagore usanga ari abagore baba bashaka kwigira nk'abagabo mu rugo, badashaka yuko umugabo yuko yofata ijambo. Bene aba bagore rero ico nabasaba nuko mwobirinda mukabaca kure. Hama umugore wa nyuma ari wo windwi woshobora kwirinda mu buzima bwawe, ni wa mugore uzosanga atitaho kazoza kawe, ugasanga ni wa mugore ushobora kubwira ati jewe mfise project n'izi ndiko ndakora zo muri kazoza, kandi ndabona yuko zidufitiye umusaruro, ariko akakubwira yuko ivyo bintu bitabaho, ahubwo agashaka nyamba wari ufise nk'amahera bashaka kuyakoresha nk'izo project, akakubwira ati ahubwo ivyo birekane n'ivyo, je nkeneye amahera ampaye amafaranga. Ugasanga ni wa muntu ahora akuzengereza. Rero ukazobona umugore ameze nk'uko uzomuce kure. Hama namba woba ufise nk'umugore mwamukuneye canke ari nk'umukobwa, mw'ibi bintu ndakubwiye ukazobonamwo nk'umugore ashobora kuba afisemo nk'ibintu nka bitatu, ico nakubwira nuko uwo mugore atari wawe, ahubwo uwo mureka ukikomereza, kuko vyoshobora kusanga bikubangamiye ubuzima bwawe. Hama guys, ico nababwira nuko namba ukundanye n'umugore canke mu gihe ugiye kurondera umukobwa mwokundana, nuko wobanza ukamwigako, ukabanza ukaraba yuko adafise ubuziranenge ndababwiye bushika kundwi. Mu gihe uzobona rero uwo muntu atabufise, muzokomeze mu rukundo. Ukabona nahabifise, uramureka ukigira ukarondera uwundi, kuko vyogufasha cane. Hama ikiganiro cacu kikaba kirangiriye ngaha, ariko reka tugire ko dusaba abo iki kiganiro bumva co baca abigishije, nuko bokora sabone, bagakora like, bagakora na comment, kuko natwe biradufasha, kuko iyo ukoze like canke ugakora comment, YouTube ihita ibona yuko
ngaha tuhashisha ibiganiro vyubaka igahita ifata ya video yacu igaciyikwirakwiza ku bantu benshi bashoboka. Je nanje mva nariko ndagushikiriza kino kiganiro nitwa Ntirampa Pascal. Ibiganiro tukaba tubicisha ngaha kuri ukuri ku mafaranga, tutibagiye ko ngaha kuri urubuga ariko tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'inkondo hamwe n'amafaranga. Ciao ciao.